n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mwese muri hano, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye kugira ngo sinihende, bashyitsi bahire bavuye hafi abavuye kure, abene gihugu mwese bo muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Jewe ijambo mfise cyane cyane rihagaze ku gukengurukira Imana ku gitangaza yadukoreye inyuma yuko tubuze ubwanje mbuze umukunzi, abana bakabura umuvyeyi. Nagomba gushimira Imana yuko yabanye natwe ikaduha inkomezi. Icyo cyabaye igitangaza Imana yadukoreye, kuko biba ari ibihe bigoye kubura umuntu mu mwanya mutoya, kubura umuntu wari ugikunze kubana nawe ntibiba byoroshe. Nshima Imana rero mu muryango, ahamagaze nserukira umuryango ko yaduhaye inkomezi zo guhagarara muri bino bihe tugira duhave dusozera kuri uno munsi. Izo nkomezi rero twazihawe nuko uyu mukunzi nyene twabuze, nuko mu buzima bwacu bwo mu muryango twazihawe nuko twari dutunzwe no kwegera Imana no gusenga. Izi nkomezi rero zavuye ku Mana, nico gituma mpagaze hano ndayishimira cyane. Hanyuma ikindi cyatumye turonka inkomezi dushima cyane n'amajambo y'Imana twari tumaze gusoma, twari tumaze kwigisha canke kwigishwa, niyo twibutse aba mu mitima yacu, hanyuma navyo biduha kurema. Irya mbere no kwishimikiza ni jambo ryanditse mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 uhereye ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 8. Haravuga ngo Uhoraho niwe atuma umuntu apfa kandi niwe atuma abaho, niwe amumanura ikuzimu kandi niwe amukurayo. Uhoraho niwe amukenesha kandi niwe amutungisha. Uhoraho niwe amucisha bugufi kandi niwe amushira hejuru. Niwe akura umugogwa mu mukungugu agashira hejuru umukene amukuye mu mwavu, ngo amwicarikane n'abahambaye kugira ngo baraganwe intebe y'icubahiro. Ayo majambo yaraturemesheje, ubwanje narayibutse, menya ngo Uhoraho niwe atuma umuntu abaho, niwe atuma umuntu apfa. Hama ndavuga ngo reka dushimire Imana kuko ari yituma umuntu apfa ikongera igatuma umuntu abaho, nuko yabonye ko igihe ciwe cyari kigeze. Aha twebwe nimba tugihumeka impwemu z'abakiriho, nuko Uhoraho ataravuga ngo harageze. Aha twese umunsi w'umuntu niwagera ntawe uzoharira. Ayo majambo yaraturemesheje, ayo yose navuze yanyeretse ko Imana ari ibigira ikabigirura, bituma mvuga ngo Mana sindaguhaririza, ahubwo reka ndagushimire kuko wabonye ko ari cyo gihe ciwe, natwe tuzogira igihe cyacu. Nshimikiza nibuka n'ayandi majambo Imana yabwiye Yesaya mu gice cya 45 umurongo w'7, aramubwira ngo ni jewe nkomoko y'umuco, ndi umuremyi w'umuzimagiza, ni jewe soko y'impore, nkaba umuremyi w'ibyago, ni jewe Uhoraho ndabikora byose. Ayo majambo ndayibutse, nayo nyene anyereka yuko Uhoraho avuze ntawe usubizayo, niwe soko y'ukubaho kwacu, dupfuye naho nyene Imana iba yabikunze. Nibuka kandi amajambo ari mu Musiguzi igice cya 3 avuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu. Ayo majambo aravuga ngo hari igihe cyo gupfa, hariho n'igihe hari igihe cyo kuvuka, hariho n'igihe cyo kubaho.
hari igihe cyo gukundana, hari igihe cyo kwankana n'ibindi. Ayo majambo ntahuza yuko Imana yagiye ibangikanya ibintu bibiri, ibyiza, ibibi, ibimeze neza, ibitameze neza. Ndavuga ngo nimba hari umunsi wo kuvuka, umuntu wese akwiye kubaho azi yuko hari umunsi wo gupfa. Naho nyene ndavuga ntubu yaragize unyakwigendera yaragize umunsi wo kuvuka, ariko Imana yari yarategekanije yuko no munsi wo gupfa uriho. Iki rero cyari cyo gihe ciwe. Rero ayo majambo n'ayandi menshi, hariho nirindi amajambo Paulo yandikiye abitesalonika mu cete cya mbere igice cya 5 umurongo wa 18 avuga ngo mwame mukenguruka muri byose kuko ari Imana bagomba ko muri Kristo Yesu. N'iryo jambo ryarandemesheje, ndavuga ngo none ko ijambo ry'Imana rivuga ngo dushime muri byose, nta kundi reka dushime. Kandi maze gushima nagize inkomezi. Abana nabo ndabahimiriza nti nimuze dushime kuko Imana yabonye ko ari byo bikwiriye. Hanyuma turashimira Imana ikiduha inkomezi. Nico gituma rero uyu munsi duhagaze hano mu nkomezi z'Imana. Suko yagiye twari twumva hageze ko avana natwe. Suko wakuwe mu muryango twari tumuhimvye. Oya, nyanicubahira umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe yavuze ngo Imana iduhitishamwo yuko atari we twari gutanga. Ni by'ukuri natwe Imana yitubaza ati none ndamutware, ntavyo twari kwemera nk'umuryango, ahubwo ngira twari kuyikomera induru mu buryo bwose kugira ngo imutugumirize hafi. Rero nshimira Imana ko yabanye natwe ikaduha inkomezi ikatugirira neza. Hanyuma nsaba kugira ngo umuntu wese amenye yuko afise igihe ciwe. Iyi minsi dufise yo kubaho yakunze kuvuga ngo benshi numvise n'amajambo bayakoresheje yuko ikibata rugupfa ariko arugupfira igihugu nabi, umuryango ukawupfira nabi. Rero ikindi cyaturemesheje, twaravuganye n'abana turavuga ngo nimureke dushima Imana kuko nyakwigendera agiye atahemukiye umuryango, ntiyigeze aduhemukira kandi ntiyahemukiye n'igihugu. Kuko yahemukira igihugu twari kuba hano ariko kandi tumaramaye, ariko turi hano tutamaramaye kuko ntiyigeze ahemukira igihugu. Rero nk'umuryango nivyo byaraturemesheje yuko arangije amahoro. Ikindi naco yarangije atarushe cyane. Ikindi dushimira Imana nuko atapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Ibyo abarundi twese turakwiye kubishimira Imana. Twarabonye abakuru b'ibihugu bamwitangiye imbere bapfuye nabi, bapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Kubona atapfuye urupfu rw'agashinyaguro nico cyaraturemesheje, turavuga tuti kazima atambutse amahoro. Ikindi naco yapfiriye mu mwami, yarangije neza. Ijambo ry'Imana rirabivuga neza ngo hahigwa bapfa bapfiriye mu mwami kugira ngo baruhuke ubutame bwabo. Yarangije neza, yapfiriye mu mwami, yarangije asenga Imana, yarangije neza. Ico tucibutse turagishimira Imana, tukavuga ngo Mana twebwe ubusiwe twiririra twebwe tukiriho, na wewe wiririre wewe ukiriho, nuririre uwagiye. Uwibyiwe byarangiye, ubu araruhutse, yaruhutse ibikorwa vyiwe yakoze. Wewe igikorwa kigejeje hehe? Kuko hari ivyo yakoze kumbure bimuherekeje ibikorwa vyiza yakoze. Ubu ikidukwiye twebwe dusigaye nukwiyumvira nanje ikivi ndakigejeje hehe? Mbega uko yari yarakoze ibi nanje ndiko nkora iki? Twebwe rero dusigaye twiririre kandi turirire iherezo ryiza. Umuntu wese yisuzume nukuri nkuko yabivuze ikibisugupfa, ariko ni wapfa uzoja he? Ubu ibyo dukwiye kwiyumvira nivyo muri iyi minsi, muri bino bihe mbere no kuri uyu munsi wa nyuma dugiye gushingura uwo twabuze tutanse. Nukwiyumvira mbega nanje nopfa noja he, kugira ngo dutegure iherezo ryacu ryiza tukiri bazima. Kuko umuntu ateguriye azoja akiri muzima, ashobora gufata ingingo agakora n'ibikorwa vyiza bizomuherekeza arangije urugendo rwiwe. Ico nico kidukwiye mu gihe nkiki twese, kugira ngo twisuzume, twisubiremo, turabe uko duhagaze mu mitima yacu. Ikindi nagomba gukengurukira cyane
leta yahoze arongoye baratubaye hafi, turabashimiye cyane. Na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaratubaye hafi, atari imikwa, n'inyuma yo kwimikwa yaratubaye hafi cyane. Turamushimiye cyane gose. Imana imuhezagire kandi muhezagirane n'umuryango wiwe. Hanyuma n'abandi mwese mwatubaye hafi turabashimiye, mu izina ry'umuryango turabashimiye cyane. Kandi turanashima yuko mwatubaye hafi kuko yanadusigiye abantu, hajya ubutunzi nyamukuru no kugira abantu. Rero twararonse abaturemesha bidutera intege, mwarakoze cyane. Imana ibahezagire. Munkundiye muvuye hasi nari nifuza gusenga Imana, dusengere twagiye turabona bajana kumbure amagara yakitse, tubashire mu maboko y'Imana. Uhoraho Mana yacu nziza, ndaguhaye icubahiro kuri uyu munsi udasanzwe wo gushingura umukunzi wacu twabuze tutanse. Turagushimiye kudushikanye kuri uno munsi twebwe tugihumeka. Warakoze ko wabonye kwica aricyo gihe cyuko womuha akaruhuko kadahera. Turabigushimiye kuko niwe washingiye ikintu cyose igihe cyacu. Rero turagushimiye ibimaze gukoreka byose, tukweretse n'ibikorwa biri imbere tugira tubandanye mu kanya, naho nyene ushishikara ubana natwe. Turasengeye abarundi bose batashoboye kuba hano ariko bababaye mu mitima. Ndakwinginga Mana ngo ugende ubandanye kubaha inkomezi, ubagumbire mu mitima, ubagirire neza, ubirure, uzobukoze. Hari abo twabonye bagiye baratwagwa amagara yakitse, nabo nyene turabashize mu biganza byawe, ubagirire neza, ikiganza cyawe kibabuye ko ubakize bagira amagara meza. Hanyuma abo bwoko bwose aba bantu bawe baje kuba hano, abashitsi baje kudushigikira ubahezagire, nibasubira inyuma baze bazigamwe bashike mu miryango yabo amahoro. N'aba bose baje hano turasaba ngo uze kubazigama bashika amahoro. Ibigiye gukoreka byose tubishize mu maboko yawe, kandi ubandanye kutuzigama twebwe tukiriho, tubandanye kwisuzuma turaba uko duhagaze mu kwizera, turaba natwe nitwarangiza iyo tuzoja, hama twitegure tugihumeka impwemu z'abakiriho. Urakoze, ubandanye utugirira neza muri byose. Ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Nyanicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mwese muri hano, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye kugira ngo sinihende, bashyitsi bahire bavuye hafi abavuye kure, abenegihugu mwese bo muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Jewe ijambo mfise cyane cyane rihagaze ku gukengurukira Imana ku gitangaza yadukoreye, inyuma yuko tubuze ubwanje mbuze umukunzi, abana bakabura umuvyeyi. Nagomba gushimira Imana yuko yabanye natwe.